MC ibaze nk'ubu Kasatura yoshakira nka kampuni zirakaraba sasa bavuga ati jewe ndafise kampuni kandi simbizi yamavuga ibintu bizima rero mu cyama ntabivuga ngo ni inzigirimo cyo turasangira nuka turazi naye gute ubanze rero simbizi hari ibintu bapfa urutimba n'urubimze ntuzobwimenyereze nakugize rero wowe bagifashe neza ngura abana simbizi mwana ari operation igeze kunkinira yari OG yaraje kundaba muhira izo operation pasi batubwiye uramuzi pasi wewe twari disana bararengana ahantu kuva y'isi rajugumiye ndamwubaha kandi attention haga ntiwibaze yuko ivyo tatsindariha amaherasi kujya mu Kirundi eka no mu Gifaransa baravuga ati umuntu atazi yava ndamenye yaje rero kuyo usinda barandire nobwira icyumviro ca Amical des musiciens cyatanguye ryari ivyo by'aba musiciens baza baravugana nabi batinjira muri Amical n'ibindi tukwiye gukosora mu kabibwirana jege nababwiye origine ya Amical des musiciens du Burundi. Ikibazo ca mbere ndagitumberetse kuri Bright President nico nyene quel bilan et quelle vision après 40 ans. Ikibazo ca kabiri ncambaza Ngabo Leonce wewe wafonze Amical des musiciens woha amanota angana gute abayitwara ubu canke abagiye barayitwara? N'umudije wakarabasanje Satubi nakarabasanje simbizi urakunda kuyifatira nawe Satubi bagaza uramugeza ngaha Satubi yakiriwe neza kuri aeroport yego vraiment wayibonye neza cyane yarose protocole ya bien sana kandi yakozeho muri relations extérieures bien sana urumva ubu akamuka iki nicerekana yuko indongozi tuvuze zirumva kubera iki urabasani bavuze tubabwiye nabone ubu barumva inyuma yaho umukeburi ati namubwiye ati wa mugabo ibyo uzurasaba na wewe ukuboko kwawe tutakubona uki sindimwo cyane nibera wa mushinga amateka yitwa sindimwo avuga ati simu tiwakarabasasi uri kurasaba ibyo usaba aragemera musaza amwita karabasasi warasara gose wowe bivuga ko ikintu tumutwe kwabisatse oya karabasasi akazina ka bienvenue uno musatsi ariko na Satubi ntarari karabasasi byakuryohera kweli karabasasi araryohera none simbizi nawe ndagusubiye ko kubera ko mwita karabasasi no baragemera mu mugano ne karabasasi sisi kazina kaje ega nikoze amazu yawe karabasasi nubukomezi ikintu gikomeye kandi ukenera misi yo kandi kizimvye karabasasi razimvye mu ko wisi muraza yiguga urumva wowe ushigikira se mu bisanzwe ofete urumva oya ni hamwe abaririmbyi bacu bataraja muri barataba entrepreneur burya nka Yesu karabasasi bazi ko ashobora kugira kampuni mani zaterera abantu bakarabasasi ingufu ge none bimubuza none oya NC ibaze nk'ubu Kasatura yoshakira nka kampuni zirakarabasasi bavuga ati jewe ndafise kampuni kandi simbizi yamavuga ibintu bizima rero mu cyama ntabivuga ngo ni inzigirimo cyo turasangira nuka turazi naye gute nubwo abivuga ibyo none wowe wegereye Satubi iri zina iyo ryumvise riramuryohera ntararongora oya n'ibindi bintu mu cyama yahora ntamwe umuhungu ubanze rero simbizi hari ibintu bapfa urutimba n'urubimze ntuzobwimenyereze nakugize rero wowe bagifashe neza ngura abana simbizi mwana ari operation igeze kunkinira yari OG yaraje kundaba muhira izo operation pasi batubwiye acatora telefone y'umuntu bari kumwe acaranyika nakugenda byagenze ngo bitomore none wamaze kuyirega bitomore uyu mujabana umugesera yaja bwarongore se bwarongora ariko bwarongora oya
Oya, okay, simbizi muje mu bikirere. Ni imyaka 40 ya Amical des Musiciens, ubu ni panel murabona passing aha. Arafise histoire, sivyo? Aramaze imyaka irenga 20 no mu muziki. Hari impamvu iyo myaka imaze mu nubaki akiwurimo. Rero hariho ico bita ama conflit de génération. Hariho amatafari uyu yagiye arashira n'ubu kandi aracyazishirako. N'amanyundo aguma kubita. Sivyo? Hariho rero n'abandi bapetu no munsi usanga baze bakabigwamo. Basabigira ngo bagezweho. Mugana nabo bagezweho. N'uyu uramuzi pasi wewe twadi sana. Bararengana ahantu kuva y'isi rajugumiye. Ndamwubaha. Kandi attention, haga ntiwibaze yuko ivyo Tatsindariha amahera sikira. Yari introduction rero y'ibikorwa tugiyemwo. Simbizi ari muri bino bikorwa pasi arimwo n'uyu musaza arimwo badukurikirane. Ego badukurikirane. Ni guhana ahantu ifoko generation zazirahana. Ivyo yubatse tubiha agaciro, ivyo nuwakera yubatse n'urabanga bo bari ngaha bande bari ngaha tubiha agaciro. Yes, bakunzi ba Gatech TV mugumane natwe aha tugiye kwinjira mu mahugurwa. Twagiye turabaramukije mwese uno munsi munsi dasanzwe turi muri ya ntumbero yo kuhimbaza imyaka 40 ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amical des Musiciens du Burundi. Murazi yuko ariho ibikorwa bitandukanye byagiye birakogwa kuva mu ntango z'ukuno kwezi kwa kabiri yaba conference de presse ivuga kuvyerekeye lancement officiel, ariko kandi harabaye ico tuvuga uruganda go guhanahana ivyumviro. Uno munsi rero ni kiganiro twita panel, hanyuma kino kiganiro rero kikaba kiza kuremeshwa na Christian Xavier, numumenyesha makuru asanzwe afise uburambe cyane muri kino gikorwa cyo kumenyesha makuru, ariko kandi akaba yarakurikiranye cyane ibikorwa bya Amical des Musiciens du Burundi. Ariko kandi turaza kuba dufise aba paneliste bashika kuri batanu. Muramubona ni Ngabo Leonce asanzwe ndetse ari nawe yatanguje icyumviro cy'ishingwa rya Amical des Musiciens du Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 986. Amateka tubwira yuko hari kwigenekerezo rya 2024 mu kwezi kwa mbere. Ndibaza tubaza gukurikirana byinshi, ariko kandi turafise urongo ya Amical des Musiciens du Burundi ariwe Olivier Bright Ndayishimiye, niyo asanzwe aramusha Amical des Musiciens du Burundi. Muri kano kanya nayo nyine araza kutubwira bitari bike muri kino kiganiro. Turafise Pacifique Nzitonda, mwese muramuzi, umwe mu baririmbyi muhinyanyuzi mu by'amasanamu ndetse no muri audio, araza kutubwira bitari bike nawe nyene. Turafise kandi DJ NC, murazi neza yuko aba DJ canke abavanga imiziki nabo nyene barafise ico bagiye baraterera mu iterambere ry'umuziki u Burundi. Turafise kandi na Dingi Rugamba Astel, nawe nyene muzi yuko asanzwe ari umwe mu bari muri komite ya Amical des Musiciens du Burundi, ariko kandi asanzwe ari n'umu manager. Nawe nyene arazi byinshi bijanye n'ino industry musical y'u Burundi, ndetse araza kugira ico aterere. Murakoze cyane. Rero tuze gukurikirana kino kiganiro, ariko ndahaye kaze Christian Xavier kugira ngo abandanye. Kazi. Urakoze cyane mugeza n'amesha makuru DJ Rafa group neza yuko yacukuje muri ibikorwa byateze ko tuzakoreza akaguru abapaneliste ngo bashobore kwidondora n'ivyo basanzwe bajejwe. Uyu mwanya rero turawucunguje ibikorwa, turabahaye ikaze. Ikintu ushobora guhera ko kubabwira ivyo baza kutuyagira ko urabona yuko ikigo cya kino anniversaire canke kuri no sabukuru y'imyaka 40 tugira duti 40 après, quel bilan, quelle vision pour l'industrie musicale burundu. Mu rurimi kirundi turati nyuma y'imyaka 40 mbega hakozwe iki, mbega icyumviro canke intego yari yihe muri no ruganda rw'umuziki. Ntarinze rero ndabarambira Ngabo Leonce
Ndatse kuri Munyakamenge biryanzanzaye tubwire cyane igicaniro abana bawe n'abuzukuru bawe bamenye iyo byatanguye kumbure ibiza gufatwa ngaha mu myaka 40 ikurikira abazoba bahari baze babikurikire karibu mutamu. Murakoze Christian Xavier, murakoze Amical des musiciens du Burundi, notamment Bright yambwiye iki cyumviro pour la première fois. Nukuri kose nobanza nkabashimira mwese kubera ko mwagize iki cyumviro cyubwira 40 ans anniversaire kwibuka Amical des musiciens du Burundi. Kujya mu Kirundi eka no mu Gifaransa baravuga ati umuntu atazi yava ndamenye yaje. Rero kuyo usinda barandire nobwira icyumviro ca Amical des musiciens cyatanguye ryari. Jewe nobwira yuko ngira umusore nakuriye novuga muri famille y'abaririmba. Mawe contrairement yaba ibindi twa tuzi mu Kirundi yaravuze inanga y'Ikirundi. Papa yarakunda kuza arahingura uturirimbo tugushimagiza no guhayagiza umufasoni wiwe. Plus tard niyo nagiye numva igituma. Hari nivyo yaririmba tukibaza ati ni invention mugabo yari amakompliment kumuhayagiza. Hama rero ikindi Christian Xavier yabwiye ati navukiye mu Kamenge, nakuriye mu Kamenge nivyo twebwe rero twakuze muri milieu y'abakongomani benshi. Ico gihe hari abakongomani kurusha abarundi imbere. Abakongomani nabo murazi n'abantu bisanzura. Hose wasanga amabar. Ayo mabar y'imiziki rero nta muziki mu Burundi wari bwaboneke. Twakuze tuba imiziki y'abakongomani. Mbere twaryama bugaye ma satanu z'ijoro ari uko hageze kugara amabar. Ku buryo twasha no gusinzira imiziki iri kuravuga. Urumva naho twasinzira mu mutwe hajya vyari yarujize. Hama twari dufise n'abakongomani bake bazapasa baca mu mihana bavuza imiziki ya wendo no vya kera yama twisege ya kera abakenya. Ntangura kurota nanje yuko ndoba nanje mu musicien. Ngira Imana igihe natangura collège du Saint-Esprit ben abwiye navukiye. Hari abantu bamwe bambaza ngo vieux, oya ni vieux jeune. Bon, navutse 1951. Donc en 1964 niyo tangura collège du Saint-Esprit. Ngira Imana bari bafise donc ama instrument de musique, hariyo na volet yuko abafise impano babigisha gitari. Niyo natangiye gufata igitari cyambere. Muri ntumbere y'imyaka 40 tuko turahimbaza no munsi mukuru ujanye n'ivuka canke y'urwego rwa Amical des musiciens Bright. Abantu baridoka ngo Amical ntaciba mariye. Abandi bake bakabona iciba mariye. Kubwawe nk'umuntu amaze igihe ngira imyaka 4 itanira irakwiye ine utwara Amical kuvuga ibibazo uramaze uwo muzigo uramaze kumva. Sinzi ko rakuruhisha cyangwa utarakuruhisha. Bavuga muri Gifaransa les défis za Amical muri kino gihe muri 2026 imyaka 30 nizihe. Hanyuma mbere uce wanshe tubwire wewe les opportunités tubona canke ingene zo gutegura umuti kugira ngo tuve muri zo défi dutorera inyishu nizihe. Naho twari tumaze iminsi tuko turavyiga muri atelier iminsi 2 twicaye turi kumwe n'aba expert tusigurira. Murakoze cyane. Ingorane nabonye muri iyi myaka 4 ndiko ndatwara rino shirahamwe. Icambere sinovuga ngo nuko hari abatumva ko bashaka kwinjira mu ishirahamwe. Ikibazo nuko abadashaka kwinjira mu ishirahamwe baca bagenda bararivuga nabi kumbura aho bafise ivyo twokwita ubukomeza ahantu. Hamugaca usanga iyo tugiye kudodora turondera ama sponsor ugasanga uragiye ntibanakwishyuye ntumenye n'igituma. Ariko tugiye turatohoza buke buke twaramenye ko ari ico cabitumye. Rero murumva ko icyari kibazo gikomeye cyane. Novuga ko ufumureka kuza
mwishira hamwe ugapfuma ukeye irindi nkuko Christian yabisavye ariko ntugende uracafuza umuryango utarimo. Iyo ni impanuro nshaka kubaha cyane cyane abitwa ko abaririmbyi waribamwo utaribamwo. Ivyo rero tuzogerageza kuja gusigurira abantu imbere yuko kumbure tubasaba amasponsoring niwo muti mbona tubasaba imibonano tubasigurire neza ico ntitwagikora kuko ntitwamenya ibiri inyuma ariko burya ngo ibuye risohotse niba rikisha isuka. Amastrategie ufise kugira ngo ushobore kubaka usanasane ico kinyengetere bashizeho nayaye kugira ngo tuve muri iyo situation. Kubera iyo mvo nyene navuze sinokivugira nga kuko uko umuntu mwereka strategie nawe gutorera iyindi ariko twifuza yuko ibyo twize muri atelier byose ego Gaboronse yarafise irivre twebwe muri atelier twarabiyaze uburyo bukwiye muganga Gaboronse yarafise akabazo kubaza. Merci beaucoup. Jeni amadefi ariho atari make. Ivyo by'abamusiciens baza baravugana nabi batinjira muri amicale n'ibindi tukwiye gukosora mukabibwirana. Jege nababwiye origine amicale des musiciens du Burundi. Kwa kugira ngo tugire plateforme y'aba musiciens baja hamwe ikaba nka sendika ikomeye yo kuvugira hamwe ivyifuzo ingorane ivyo dusaba kuko ndibuka nganuze nyakwigendera nkuru nziza yarigeze kumpamagara ambwiye ati none aba musiciens tubafasha iki ati ako baza baraza kamwe nk'udusimbira hamwe ntibashaka kugira urunani bakaza tubafasha. Ivyo yambwiye afete biri henshi no mu ambassade baravuga ati none uyaraje ntibashaka kuja hamwe tubafashirize hamwe. Iyo ni defo dukunda kugira nga kuko iyo ugiye kuvuga nabi mwene wanyu afete uba wivuze nabi kubazungu ho n'ubugesera bohetse ubutinde. Iyo uvuze nabi mugenzawe acabona yuko nawe ni wasohoka wawundi acaza kuvuge nabi donc umuhomba mwisi. Donc vous avez intérêt yuko muri bati ujya ni yaronka na genzo wandonse niyo principe ya mbere. Defi ya kabiri nababwiye abarundi benshi atari benshi bamwe malheureusement parfois bari mu ma position stratégique ndibarumva akamaro k'umuziki. Et pourtant hari ikintu Pacifique aje kwabwira ndabaravye ngamwisi benshi murafise imiduga. Ça veut dire que moi ikuye ni mu muziki ku matara yanyu murapigana ari mu karaoke ari mu bitera mu byahiyane udufranga mukegeranya mu donc umuziki urashobora gutunga abantu. Ico nico mwiza kwishiramo habasigati jewe meze gute apana bijya byo kuguma mugira amafye gusa ko mwasohora ururimbo ku radio ngo urisikia muziki wangu witulisikia me et puis iyo muziki wako udandaza gute canke urikura uvaloriza gute canke urikura abona gute kazoza kugira ngo bazokwame bavuga ati naka yari muririmbyi w'iki gihugu. Aho rero nkacenja muri ama composition amwe mugira ama composition arahinduka en fonction des générations. En fonction des générations. Jewe ndabeshe arige mura n'abandi bavuga ati ngo mwekera mwararimba neza ngo mugabo ndoya wivuze nabi. Twarimba neza kuri rya epoque. Nguno ririmba umujene w'ubu ivyo nayivye kera wosanga atabikunze. Mugabo byari ko rya yo bikamuryohera ko ni generation yiwe. Umuziki wo muri Amerika des années 50-60 sico kimwe n'ubu ari ibintu by'evolution. Mugabo mukaboze ndarukomboze gutensha gutanga quel enseignement. N'oubliez pas umuziki harimo kuryoherwa mais umuziki aussi uratanga inyigisho, umuziki aussi uratanga sensibilisation, umuziki aussi hari gihe aba ama campagne biga vy'ama droit de l'enfant de la femme ibiki hariyo nibindi mubano mwiza harimo beaucoup de leçons. Hama murakoze nakurikiranye panel kandi ndaryohewe cyane mbanye aba paneliste bari ngaho. Ikibazo mfise ni kimwe gusa kandi cega nyakubahwa Ngabo hamwe na Pasi. Muri Nuzenya yashikirije paneliste Ngabo yavuze yuko hageze igihe haratwa n'igisata cy'umuziki mu bagereri. Ico gihe hari umugambi witwa Iprona. Kabariho na Pasi nawe yigeze gukorera umuziki CNDD-FDD.
rero ngaha rero hakaba turi uno munsi kandi hariho challenge zihari uno munsi turabona no mu bindi bihugu twegeranye turabona neza yuko imigambwe iri ku butegetsi n'ibitwara igihugu ko programme yose niyo ikorerwa nkeneye kumenya ngabo n'umugambwe uri ku butegetsi ico gihe n'abanyamuziki bari babanye gute kaca nkeneye kumenya kandi na experience ya Pasi n'umugambwe uri ku butegetsi nkeneye kugira experience ya ngabo ni ya Pasi zivanganye turonke intumbero y'abubu naho abaririmbyi bahari uno munsi nabo n'umugambwe uri ku butegetsi tubigenze gute kuko hari abaririmbyi bumvise umugambwe uri ku butegetsi wandonde agaca kwepa nkuko umengo ni igikoko kimurondeye mugabo hari ibihe peut-être ngabo yoba afise azi yo témoigne na Pasi byiwe tubivanze tuja turaba rero ibihe tugezemwo muri kino kinjana turimwo tukamenya tuti iyo nshoboye kuronderwa n'umugambwe utegura ivy'igihugu kuko niwe nubu gitwara no vyitwaramo gute nk'umunyamuziki ku buryo ya popularité ryazina ryanje ndarigumana bakantahura yuko arakazi mu bundi murakoze ikibazo cawe nacubise kandi naco kiri mu bintu bituma umuziki ukomera kuko urumva uri kukorera mu gihugu kujya ko bagwiza tunga bose bakorana na leta zihari sinzi ko maze kubibona mugwiza tunga wese uko leta zihinduka mugagu makorana na leta ihari ntaza gupinga ntaza akorana n'abahari nibaza rero ko no mu muziki rero iyo abanyapolitike bashinje ivyo uri kurakora bakakurondera wiruka vyarabaye nivyo natwe bijya twakoze 2010 hajya abaririmbyi narondeye baranse sindababwira amazina baranse kandi et pourtant yari deal ya bien suvuga ntiyanse amahera no kuvuga nibaza hariho bica bihura n'ivyo Bernice yari karavuga nibaza ko turabura novuga gute turabura vision umuntu aza mu muziki arondera hit gusa mwari muvuze vya hit ku buryo rero umubwiye na Mikale ntiyumva ivyo ari vyo umubwiye uti ingo muri concert muga nta mahera ariho muga uje mu bandi baririmbyi ntavyo yumva cendi bukarigiye twavuga tuti turirimba imiziki y'ikirundi gusa hari aba artiste ngaha batugwanije bamwe entre guillemets aba star batugwanije ngo iyo ni bitu akaca kwishura deja mu Giswahili ngo iyo ni bitu gani tu vois et pour urumva ngere ububuze vision uri umurundi uri gukorera mu Burundi ubeshejweho n'umurundi umugore wawe n'umurundi abana bawe na murundi kazi abana bawe n'abarundi papa wawe n'umurundi mugatubwiye tuti ririmba ikirundi turabe ko basi dufate kwanza Burundi d'abord kuko umuntu wo mucankuzo c'est pas sûr ko yumva ico Giswahili cawe abanyabujumbura baracuma donc hari ingorane ya vision Idriss nubira hari dingi yabivuze niyitumye abo benshi bataza Bright tumaze kubivuga maintes fois abo tumaze kwa approach benshi ati genda uko tize ngwahanga ivyo muri ko murambwi quand même donc turafise iyo ngorane ivanye no kudatahura umuga dukora wariwo n'igituma tuwukora icarico nico rero gituma iyo hageze ko igihugu kikorondeye uca usanga benshi ubu ni benshi batavyumva ubundi nawe akaca yiyaranje agasaba ibintu bidashobotse kugira ngo bace bananirana nivyo naribonye mu minsi iheze hariho kayabaye hariho abasavye ibintu bidashobotse kugira bakwepe donc ni ibintu nk'ivyo Idriss ni manque ya vision no kutiyemera none je ndirimbiye umugambo uwo ari wo wose hari ingorane twe muri Etoile de Centre jewe naririmbiye CNDD-FDD na Romeo wiri muri 2020 yarakoranye na Iprona wiri turi kumwe muri Etoile de Centre wiri twamaze twasangira ibiyeri turama uvuye donc hariho kwibaza ngo umuntu aririmbiye umugambwe ngo noneho ngo yabaye ngo yamenje no uririmbira umugambwe ko ni deal ko uririmbiye Brarudi ko uririmbiye canke uririmbiye umuntu ntihari abantu bafise imanza akagusaba indirimbo kayimukore none kutacuvuga ngo ujya muntu ngo urumva ngo yankana nabana aka ngo banyango naje baca banyanka uraba ko ari deal ukayikora nico rero nibaza simbizi nibaza ko ari manque ya vision ahanini sino na madetail menshi mugabo nibaza ko
ikiri hejuru ya vyose no kudatahura ariho mwavuze muti ama formation sinzi wavuze ikintu ca formation zoza ziraba rimwe na rimwe mu gihe amicale ni ya dekora neza kuko muzorabe nibabona amicalite ndakunda kwibwira Bright ni naco twakonkluwe ko bavuze yuko simpaka amicale zo kurondera aba artiste izokora aba artiste nibabona akamaro bazoza nibabona umu artiste umwe canke babiri bari muri amicale baragize ikintu gikomeye kubera amicale murabisa rizoba yuzuye bazoza bose yo conclusion twagize kubera iki manque ya vision murakoze Jendo muririmbyi nkaba n'umumenyesha makuru ndi muri Amicale des Musiciens kuva muri 2010 ndafise agakarte kariskane ka kera ariko nibaza ko sindi en ordre na je sinzi gituma ntari en ordre hama no muri OBD ndimwo kandi nibaza ko ndi n'umuririmbyi wa mbere yashoboye kurovandika amadroit yiwe gihe bari banyivye Christian Savio arabizi ico narishatse kuvuga muri kamere yanje sisanzwe ndi umuntu akritika donc apinga ama association n'ibindi nico gituma ahantu hose ndahinjira kuko ndahiyumvamo ariko ikibazo ca mbere ndagitumberetse kuri Bright President nico nyene quel bilan et quelle vision après 40 ans nukuvuga nk'umuntu wahawe ishirahamwe uri kurababa imyaka 5 uritwara kuko nishirahamwe mbona rigwanirwa ndazi ko memba yagwanye urugamba rurerure agwana nabo tutarinze kuvuga n'ubu bacifuza uburongozi bw'ayo mashirahamwe bataye no gushinga amashirahamwe bamaze gushinga yabo mbega muyishikiriye ico kibanza bibagorera hehe kuki navuze ati sinzi na je gituma ntari ya anordre kandi bitari bigoye cyane ikibazo ca kabiri ncambaza Ngabo Leonce wewe wafonze Amicale des Musiciens woha amanota angana gute abayitwara ubu canke abagiye barayitwara hama abandi no gucisha ko mbega Grand Frère Passy mbega waburi muri Amicale wowe udakotiza nkanje bimeze gute urayishigikiye canke hama Amicale DJNC urafise uko mukorana na Amicale kugira twumve ko promotion y'indirimbo hari akabijya hama ikibazo ca nyuma ni kuri dingi n'umuntu afise ama projet menshi bibananira gute kuri muri Amicale gukora ibintu birenze uno musi turabona ayandi ma entreprise tureke dushi entertainment ivyo yakoze murabizi ariko tuvuge nka Zansavye Multi Services hari ivyo zikora ugasanga irakoze ikintu cyo kwibuka Canjamisi ikintu cyo kwibuka ugasanga cari gikorwa umengo ni ca Amicale mbega bipfira he muri Amicale kugira mukore ibintu bikomeye birenze kumbura ivyo mumaze gukora sivuze ko ataje murakora muramaze gufasha aba artiste n'ibindi kunywanisha aba artiste bacanyemwo gufasha abariko bararondera gusohoka igihugu hari ivyo mumaze gukora ariko umengo bigenda buhoro buhoro cyane murakoze abaje nk'umumenyesha makuru ko nta numwe adakwiwe wayampereye kuri Spox timufise ama projet menshi none bigenda gute bibananire gukora kandi tura n'abantu basanzwe bakora ama projet akagirana muri AMB ikibazo gihari n'uburyo inyishu murayumvisha kurondera ama financement birashoboka tubirimwo mugabo ni processus ura applyinga bakemera bakanga aha bilokaruma hari ama promesse menshi dufise hari ama projet yabaye sélectionné mugabo turindiye les étapes donc abarimvye bavyumve yuko ntabwo twicaye ubusa ikindi ni kibazo bavuze bati kubera iki abarimvye badashaka kuja hamwe donc kwemera kuja hamwe donc muri Amicale bamwe ntibahari cinjanisha na mutabahane kinyavuze ati mu Holance muhamagara ba musubiremo hariho ikibazo kibonekeza i Burundi abaririmbyi ba new generation niko novuga bo bari fort cyane kuri internet ni vyiza hariko amafaranga ndabeshe
mugabo resama aho twize kugira deba kama yari no gisinduka neza ndabwo nti izo mbuga zawe none ko twicaranye ndakwibe iyo YouTube ndayibe ndayitware ndabe kuvuga ngo ufite views miliyoni winjiza ku kwezi ndagwibe urwo rubuga bica bigenda gute ucukura he amahera handi donc bo barafise ndi hit views ndafise ma like menshi mugabo bakibagirwa kuziko mbona vita kuziko no kunovuga kubera kuko lo fait yo kugira izo mbuga kuhitinga kugira ane ivyo twabonye ko bidakwiye turakeneye une éducation artistique donc discipline artistique turakeneye kumenya kubibyaza amafaranga biramba nibaze basaze bavuga ngo orara yagwaye byasiko anivuza kandi yarabaye hit hari hamwe nyinshi zishoboka ugiye hamwe n'abandi biragoye ko ni simbizi akunda kuvuga ngo conflit de génération uyu munsi pasi ndamwegera pasi ndashaka 3D harakano ntabona muri 3D ndamutura facilement iza gufasha umuziki peut-être ni video sinzi usanga mbo bamwe barakwepa abandi sinzi ubundi kuja hamwe byari byiza kuko iyo muri hamwe icyonzi ndakivuga icuzuka kivuga endisikadoyo yose en general uronse 1 million de views nunda kazironka abantu desa ku kwezi bakaronka 1 million de views nimba internet itamafaranga bose bararonka haro ni kibazo rero cyo kutaja hamwe bivanye nuko nakavuga ati FC6 singeneye kuboko kwanyu mwebwe gumiyo nange ngumi wanje tugira amahoro ngerageje nanjye kwishura Spox nibaza ko mu byo nashobora kumviriza kibazo ciwe numvise kigana kuri jewe so nibaza yuko maze kubona batangwe kwiyumvira aba DJs kakera siko byari biri nibaza ko ubu tugira communication cyane kugira ngo dukoraborane nabo urakoze je bambajije Spox ndibagiye gato ingene wambajije okay ndavyibutsa jewe nibo muri amikari kuva kera cyane na recensement havuzwe n'ica recensement nico kizosubigwemwo ndibuka muhisi member yarigeze kuba recensement ico no muri atelier twaragarutse ego hama ubu sindi yajuru ndakwishuye sindi yajuru ifoko mumbwira yo mperanye umwaka urenga ndarenze umwaka ntariko ndakotiza yego nivyo